Banyita Nshimirimana Roger, nkaba nsanzwe ndongoye imboneshakure bita ku Gasaka Web TV. Izina ku Gasaka twayise imboneshakure ku Gasaka Web TV kubera ko iryo zina ugiye muri kahise k'igihugu, iryo zina urarisangamo mu bintu vyagiye biranga igihugu muri kahise na Runyonga, Samandari, bari abantu no mu bitabo ugiye gusoma urabasangamo, ayo mazina urayasangamo. Rero twayise nk'uko kugira ngo n'umuntu ari mu giteranyi canke ari mu Ruyigi azogira inyota yo kumenya ku Gasaka ni hehe. Urumva rero twafashe muri iyo ntumbero ko twaciye tuvuga ati umuntu azogira inyota yo kumenya ico kinyamakuru gifise izina riza gusa n'abantu ba kera bavugwa mu bitabo. Ibikorwa vy'iwacu ivyo tugiye kwitako cane murazi ko nta gisata na kimwe c'ubuzima bw'igihugu tudakoreramwo, mu iterambere, mu mico kama, mu ndero, mu butunzi, mu magara y'abantu, vyose ibiganiro nk'ivyo turabikora. Rero ntitwovuga ngo tuzoshira imbere ibi canke ngo tureke ibi, ibintu vyose mu bisata byose biranga ubuzima bw'igihugu vyose tuzogenda tubikoreramo. Abenegihugu imiryango iruguruye, mpamagarira cane abipfuza ko dushobora gukorana nabo. Imiryango iruguruye, turi ngaha ku bwabo, nabo bariho ku bwacu. Tugiye gukorana neza kandi nibaza ko ibintu bizogenda neza. Twebwe ikintu ca mbere mu manama twakoze, ikintu ca mbere tugiye guha ijambo abanyagihugu cane, tubasange ku kivi mu mice ibaho yose y'igihugu cacu. Tutegereza gushikayo kugira ngo n'umukecuru canke umutama wa hariya hatamenyerewe ataravugira kuri mikro, tumuhe mikro avuge nawe yumve ko yagendewe. Hanyuma ico gihe rero bizomuha kumenya neza akamaro k'iradiyo canke akamaro k'ikimenyesha makuru, kuko ijwi ryiwe rizogera kure kandi azomenya vyinshi abicishije kw'iyo samirizi wacu. Ligne editoriale yacu niko bivuga mu Gifaransa, umurongo ngenderwako ni ubutabazi butagira imbibe. Ngerageje gusigura rero ubutabazi butagira imbibe no kuvuga umuntu wese akeneye ico bita assistance canke gufashwa. Assistance ziri ubwoko butandukanye. Hari abakeneye babagwaye bagakenera umuti bakawubura, hari abakeneye ibikoresho vy'ishure bakabibura, hari abakeneye inyigisho canke impanuro bakazibura. Ariko ni kuvuga twebwe ntiducagura uwo dushobora kugira ubwo butabazi. Ntituraba ubwoko, ntituraba idini, ntituraba intara. Urumva vyose muri rusangi, nico gituma twafashe ico civugo c'ubutabazi butagira imbibe. Ego biri mu bintu vyatumye imbonesha kurishingwa, kuko twaragenda tukaraba abandi bantu ubu amasegitere bakoreramo, tugasanga ni ibintu vyo kwinezereza, ibintu vy'inkino. Twebwe turavuga ati reka tucoriyante mu kintu kijanye na plaidoyer kugira ngo societe yacu itere imbere mwibi na biriya.